Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, ku mugabane w'abanyaburaya, wa Aziya, wa Afrika, bari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, mu buraruko mu Rwanda, bari mu bumanuko bw'igihugu, mwese muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu Burundi, amakomine, imitumba, amazone, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, aho muri hose ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi rero reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Abantu batatu barishwe mu ndwi iheze, nibo twahejeje kumenyutsa ko bagandaguwe. Uwa mbere yagandaguwe ni Nimubona Claude yagandaguwe mu ntara ya Bururi, komine Songa, ngaho muri iyo ntara umutumba Tara, aho rero yagandaguwe n'imbonerakure, bikaba bivugwa ko yari yafashwe n'izo mbonerakure, aho yamaze indwi zibiri yarabuzwe irengero. Ubwo yafatwaga n'izo mbonerakure yari yagirizwa ubushurashuzi. Uyu Nimubona Claude akaba yari umwigisha ngaho muri iyo ntara ya Bururi, yagandaguwe rero akerewe ijosi, bikaba vyagirizwa imbonerakure zari zamufashe zimwagiriza ubwo bushurashuzi. Uyundi yagandaguwe n'umutama w'imyaka 53, yagandaguwe mu ntara ya Cibitoke, komine Mugina. Uyu nawe yagandaguwe n'imbonerakure inyuma yo kumufatira mu murima w'ibitoke ariko ariba, baciye bahita bamugandagura muri iryo joro. Umusitanteri wa komine Mugina yahise atanga itegeko ryo kumuhambisha batanabibwiye canke batabimenyesheje abaryango biwe. Uyundi yagandaguwe n'umukenyezi, umutama w'imyaka 83, yagandaguwe, uyu akaba ari Angela, aho yagandaguwe muri komine Muyinga, intara ya Muyinga, umutumba ni Bwiza, umutumba Bwiza muri zone Cuho. Uyu mutamakazi yagandaguwe yasanzwe mu nyubakwa iwiwe aca yicwa anizwe, bagenda banamutwaye amafaranga ibihumbi 600 yari yaraye agurishije mw'itongo ryiwiwe. Abamwishe nabo bakaba batari bamenyekana. Igipolisi ngaho muri iyo ntara ya Muyinga kikaba kibandanya gukora amatohoza. Tukiri mu gisata c'umutekano, reka kandi tunyarukire mu ntara ya Bubanza, komine Gihanga. Abanyagihugu bafiseyo amatongo muri iyo komine Gihanga baratekewe n'icoba inyuma yaho abasoda bahejeje gufunga abantu 4 babagiriza kuba boba bafise ibigwanisho, ariko bo bakaba babona ko ari amatati y'amatongo bariko barazira. Uwitwa Roberi akora kuri douane n'uwitwa Claude ngo nibo bagendana n'abo basoda, bagenda batunga agatoki ku banyagihugu bafise amatongo, baba abanyagihugu 100 bafise amatongo muri iyo komine Gihanga, ahantu mu mirima yari isanzwe irimamwo n'abo barimyi. Abo bafashwe rero, hakaba hari hafashwe
abantu 4 harimwo n'umukenyezi umwe, ariko umukenyezi we akaba yaraciye arekugwa. Abo bagabo 3 basigaye kuri ubu ngubu ngo ntawuzi aho boba baherereye. Abaduhaye amakuru bavuga ko nabo binyegeje kuko ngo bafise icoba c'uko hariko haragenda hafatwa umwe. Buramatari w'iyi ntara ya Bubanza akaba yaciye yishura ko abo yarazi bahagaritswe ari abagabo 2 ngo kandi nabo ngo bakaba barahagaritswe kuba barashwanye n'abasirikari, ngo atakindi kintu azi baba bariko barazira. Ku makuru dufise rero ngo nuko baba bariko baragirizwa ko boba batunze ibigwanisho, ariko bo bakaba babona ko ico bariko barazira ari amatati y'amatongo yabo batipfuzwa ko bayagumana. Rero bakaba batekewe n'icoba ko batazi uwuri bukurikire gufatwa canke guhagarikwa. Tuvuye kuri izo nkuru reka tuje mu gisata c'ubutungane. Gerard Ndayisenga uyu muramuzi yagirijwe amabi menshi binahera ajanwe gupfungwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Uyu yari umukozi w'iperereza akaba inshuti y'akadasohoka n'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye, ariko kuri ubu ngubu uyu munyororo aridegembya inyuma y'imyaka yababa 3 yari amaze apfunzwe yagirizwa ivyaha bikomakomeye cane, harimo kwica abantu, kwica abanyagihugu. Uyu Gerard Ndayisenga yaratwaye iperereza mu ntara zitandukanye, harimwo intara ya Mwaro, intara ya Muyinga, intara ya Gitega n'izindi ntara zigiye zitandukanye. Gerard Ndayisenga rero yagirijwe kwica Christian Matata umunywanyi wa FNL, akaba arico cari catumye afatwa arahagarikwa. Imbere yaho yari yaragandaguye abandi benshi cane nko mu ntara ya Mwaro akorerayo atwara iperereza, yarahagaritse abantu 5 bose asiga abagandaguye arabica, ariko ico gihe vyafashwe nk'aho yari mu kazi ntiyapfungwa. Inyuma rero yo kugandagura Christian Matata umunywanyi w'umugambwe FCNL yaciye afatwa arahagarikwa arafungwa. Agishika mw'ibohero yarahawe itegeko ngo n'umukuru w'igihugu yo guturira ibohero. Ibohero ryaratwitswe, ibohero rya Gitega niho yarapfungiye. Mu guturira ibohero rya Gitega ngo bivugwa ko rero uyu Gerard Ndayisenga yoba yari yahawe itegeko n'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero Gerard Ndayisenga akaba ari hanze inyuma yo guhamwa n'ivyo vyaha vy'uko yoba ari we yafashije mu guturira ibohero rya Gitega, ntiyigeze ahanwa. Inyuma yaho yaragiye akugwayo akajanwa mw'ihoteli kwa Adolphe Nshimirimana, ariko ngo bwari uburyo bwo kugira ngo agaragazwe ko arwaye, ajya abona uburyo bwo kuja kuramukanya n'abiwe akajya ahabwa impusha. Izo mpusha yagiye arahabwa zamushikana iwe muhira akaja kuramutsa abaryango biwe. Kuri ubu ngubu amezi 2 noneho araheze yararekuwe akurwa mu munyororo, akurwa mw'ibohero asha iwe muhira. Amakuru avuga ko yidegembya yoba ariko arahabwa ubuhembo canke ubushimwe bw'uko yafashije umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye gushika ku mugambi wiwe wo guturira ibohero. Ivyo vyose abatari bake barahasize ubuzima, abandi barahononekara ubwo iryo bohero rya Gitega ryaturirwa. Ivyinshi vyarononekaye.
Hakaba rero hariko haribazwa imvo yoba yaraciye ahabwa umwidegemvyo akarekurwa, kandi n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe yashikirije yavuze ko yashavujwe n'ububisha Gerard Ndayisenga yaciye akorera Christian Matata mw'iperereza akamugandagura mu gihe Christian Matata yari yafashwe n'iperereza, kandi ngo Gerard Ndayisenga kuri uwo munsi ngo nta nubwo yari mu kazi, yaje yikika mu kiza aca agandagura uyu Christian Matata, ngo vyari vyashavuje Ndayishimiye, ariko none ubu uwo bavuga ko yakoze ivyaha bitagira izina ubu aridegembya. Tuzabatohoreza inkuru yose uko vyaciye bigenda kugira ngo Gerard Ndayisenga ace ahabwa canke apfungurwa agakurwa mw'ibohero yari asanzwe apfungiwemwo. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikako wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.